Umwe mu basobanuzi bakomeye mu gihugu c'u Rwanda nka Roki Kirabiranya twese twamenye ku mazina ya Kimomo n'ayandi mazina menshi atandukanye, ubu tuvugana abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Benshi bariko baravuga ngo Roki Kirabiranya yoba yahunze u Rwanda ku mvo izi na ziriya. Abandi baravuga ati Roki Kirabiranya yahisemwo kugurisha YouTube channel yiwe yari ikomeye ifise aba subscribers benshi cane gose kugira ngo aronke amafaranga yo gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbe yoba ariyo mpamvu Roki turiko turamubona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Turaje turebere hamwe impamvu nyamukuru yatumye Roki umwumwa tuvugana ari New York. Banze kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV, ndaje turebere hamwe uko vyagendekeye uyu musore wacu dukunda cane nka Roki Kirabiranya mu gasobanuye. Vyuka TV. Yes sir, let's go. Muri kumwe nanje rero Kidadamaya promoter kuri microphone za Vyuka TV. Reka manze shimire wese wamaze gukora subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Turaje rero turebere hamwe ikintu cyabaye kuri uyu musore wacu twakunze turi benshi mu gasobanuye nka Roki Kirabiranya, Roki Kimomo n'ayandi mazina menshi agiye atandukanye. Ubu tuvugana twabonye ama video menshi agumacishikana ku Burundi aza Amerika n'ahandi henshi hatandukanye. Benshi bavuga ati uyu Roki yoba yagiye ku iyi system ya green card, ariko rero siko biri. Roki ikintu ca mbere yakoze kimara gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, murabona ko yagiye ahantu no kwita ko ari ahantu hamwe basanzwe babika intwaro za kirimbuzi. Muri video natanguye ndabereka mwabonye ko yagaragaza Roki ari ahantu hari izi ndege bakoresha mu ntambara ziriko amamisire n'ibindi nyene bigwanisho bitandukanye. Twabonye ko yinjiye no mu ndege iri ahantu hasanzwe two kwita kare ku kibuga c'indege, ariko rero zaboneka neza na neza ko zari indege za gisirikare. Abandi bese bagaca bavuga ati Roki none yoba yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atumwe ko n'igisirikare ca Amerika. Biteye urujijo rwishi cyane. So reka banda gusabanza kuri subscribe ku channel yacu ya Vyuka TV. Turaje tubahe video ibigaragaza neza, tubahe video irimwo ukuri kose kuramvuwe, tubahe video irimwo amakuru yuzuye kwibi bintu benshi bariko baribaza kuri Roki Kirabiranya, Roki Entertainment. So mwari muri kumwe nanje Kidamaya promoter muri studio za Vyuka TV. Gumana nanje mu minota mike ndabazanira iyindi video igaragaza ukuri kose kw'iyi nkuru ya Roki Kirabiranya.